Double favor without limits. Gian Films, Good News Films, Double favor without limits. Harisira karengane sahotewe n'ubuzima arabumwasi yafashe babinyakano mu buzima ibohero niribi manatabara manatabara ibohero niribi manatabara manatabara ohora bari mwibohero tabara bari mwibohero Yableba Yaboka 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 Yableba Yaboka 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 Aina maboka. Ego Yableba Madame. Sawa. Madame. Sinzi ko ufise amatwi nuko ufise ibikobikobe. Kurutandigura ibirato vyanje. Mushinga ntawe. Ibaze ukuntu azinze gutegurira icayi. Ndanakugora n'impuzu ugenda wambaye. Erega nanje sindi robo ndaruha. Nkungirira impuhwe n'ukuri. Ikindi naco, urabona ko wirukanye abakozi bose. Nkora udukorwa twose two mu nzu, nteke. Erega nanje ndaruha. Kazibe. Waje kujya gusanga aha. Amafaranga iraboneka ukarya. Wibaza ko udashobora kuyikorera none wewe. Izi voka zawe rero ziraryoshe. Jewe izi ni OG original umva n'ubugari narugira ngo imwe woyimana None utandaza umufuka. urabaza ivyo ubona Danye hari umuntu wadaki kakubera umusore mwiza nkawe udandaza umufuka. Kashaka ufite. erega ubuzima nta butarondera Kandi nasubize nka anyaganye. Ariko rero nyabona ubuzima bwo kubimbahe yawe singiye kuzobushobora. Era bizindi kugira ngo bagere ku iterambere riramba. Umugabo n'umugore baricara bakaja inama bagafashanya udukorwa. Umugabo nakamenye yuko umukenyezi ari inkingi y'iterambere. none nje gusopa mu mifuko y'abantu kugira ngo nshobore kuronka rasi reka data nemeye gukura amaboko mu mpuzu nkurutunyene abantu babona umenga turagayitse ariko ibinyene ubona biramparasi Ariko ibyo uvuze nivyo. Ti rero uri kudandaza gute? izi nariko ngurisha imwe 800 kuko urabona amavoka mwino misi arakenye Naho biruko. imwe 800 ariko ntaco None namponjaga. ntangora no guhonja ariko menga umukobwa wo mu VIP nka wewe guhongereza mwibarabara umenga ko kantu sawa Umviriza rero ndakubwira nk'umukiriya mwiza. Urampa ivoka 3,500. yewe yampaye ahantu ca nsubira kwisuka ahubwo nkuko bivuze nawe ndabona uri mu VIP reka ndagucagurire 3,000 Zibe ziryoshe gusa. 3,200 urabona Naco nkaka ndaguteza imbere. urabona ko yeze neza twara naka ndagucagurira ibintu by'amateka ku buryo iminsi yose uzokwamushorera jewe Manje nakubonye. ibitumwa Ibi bintu ndabirambiwe. Ntegereza gukora. Uzi uhirahire ukure ivyo bivunike vyawe mu namaguru ngaha ngugiye kurondera akazi. Uzorenda kurira. Mpamagara mu mwama kugaza nanda mushore. Na kare nenda yakumbuye. Nyaruka.
imboga nziza nk'iyo bidandaza amavoka. Hari abana bazi kurondera inoti kwe. Yavuka. Wewe amavoka? Ukusenga kurafashe Wesha amavuka yararyoshe kweli. Cyane gose n'ubugari. Nako menga zahetse. Yego kwari kumaririza mu bisanzwe. Abantu baramaze kumenyera. Voka zanje ntibibaze ngo barazitevye. Nangaye none. Imwe n'amajana 8. Musore nawe amajana 8 imwe. Oya reka. Nocanja gusubira kwisuka. Musore ndumva barayagutumye. Okay, nta kibazo. Ndabona iminga ziraryoshe. Zimeze neza cyane. Katurabe. Ariko turazimarira zose. Ntaco ari mu mpe bitatu. Ni mu mpe bitatu. Ndumva barayagutumye. Bereka. We sha muhungu. Ndiya kubyikunyegeza imodoka yanje ciwe. Mumbabarire cyane bose. Bavuga ngo nyawirarika buze impembo n'ingero. Ariko jeho kwirarika kwanje ni kunezereza umutima. Banyita bikogwa. Iyo ushitse ahantu nkabona ibidatunganye. Ca nihutira gukora igikenewe. Rero iyo nakoreye ashoboye kunshimira agashima, ariko niyo atanshimiye jewe ndishimira kuko mba nezereje umutima wanje mu gukora icyo umutima wanje ushaka. Nyihanganire niyo nakoze amakosa.
mushingano ko mbona umengo urya muhungu arabangutse ubona gute tumusavye akadufasha kumisura impunzu akanazigorora hanyuma ukaraba udufaranga umuhemba. Okay, ahubwo icyo mbona rero jewe reka tumusaba tubere umukozi wo mu nzu adufashe kuba tumwe ngaha mu rugo kugira ngo ndabiko noroka izo nduru zawe. Ishwida umuntu tubonye ijya mbere twamwizera ute ko tubere umukozi? Nafasha misurire hanyuma umuhemba atahe. Wowe tugumufasha akagira gahemba guhembye bikora n'inzo dukogwa cyo mufasha. Boss sa nukuri vyari byo ariko bava ncerekwa kurangura hanyuma ejo nko buri cyo ndandaza baraga baringuyeko. Ahubwo ndakwibarize boss ko nabonye umengo nta mukozi mufise ani mu mpakazi mukankwiza kwirirwa kuri runo ruzuba hanyuma nka umukozi wanyu burundu. Urabishoboye cyane boss nani sirakubwiye ko ndibikogwa. Okay hama eka ngiri madame hariya afwe ko twogwa mufasha Yesu nyugurira porta ibisiga turebwa nkaje murakoze cyane. Okay sawa sawa. Mbe Joshua no gutekura bishoboye? Ubuzima ntacyo butigisha mabuja navyo ndabizi cyane. None ko musa n'umusirimu usa neza ubavyibushe musa n'umuntu yagowe. Imana ishimwe ko yabigize gutya kugira ngo abantu ntibabone ko nishwe n'inzara hanyuma navyibuhe mu rugo ruraho nakoramo. Uwo muryango ntaco batakoze kugira ngo bamfate neza. Icyakora narajya mama hanyuma hakugwa niki? Mabuja icyo nabonye muri buno buzima Imana iguhaye iba yatse uwundi. Uwo muryango baronse amahirwe baronkera visa rimwe umuryango wose hama baca baja hanze. Azurumva yuko jeho akazi kari gahetse. Pore sana no kwihangana. Reka ndakore kusigara mu duko twawe. Ibohero niribi manatabara ohora Beko menga turi kurikora ubwibuje niko n'undi ngani kwikora kwa masa neza. hama rero ko umukozi wamwemeye naca akora ibikorwa byose amafaranga nta kibazo tumuhemba. Twaganiriye kandi namumenga n'umwana mwiza rero ko yemeye kuguma ngaha naco kumuga hakora ariko rero mutware wanje ubwo wanka kumva ngaha mu nzu ngo nanje nzi kurondera nk'abandi ibintu singiye kubikwemerera na gato
amatunga yawe nta kintu na kimwe amariye, ndaraba nkurayo ibisharizo. Raba waranteranye n'umuryango wanje, unteranye n'umuryango wawe. Nubwo baza ngaha sindekura no gutora amafaranga 1000 ngo nzimana n'umushitsi. Ibi bintu vraiment ndumva ntagiye kubishobora. Uratangwe zanduruze wewe ndakuzi. Ubuzi kimwe n'urugo. Sindagusubira ugasakira wewe. Sindakwambika ukabego. Nigikobuze muri rugo. Narakwihanije kura mu mutwe ibintu byo kuja kurondera akazi. Ibi bigiye gucika indirimbo. Iri bohero ryawe ngiye kurivamo vyanka vyakunda. Ngo ransubira. Zite kugira byawe nkana ibitutsi n'agakengego. Emma imodoka yo kuva wayigura. Gusinemere kwihuzemo n'ikirenge. Mugihe numva utundi dukobwa. Mirirwa murasohokana tujya amafaranga. Nanje nitinye muri kino gisaka. Iki ni gisaka. Na inzu ni irimo amahoro. hari sirakarengane sahotewe n'ubuzima wanje urugo rwagushitse n'ukuri nikubarira n'ukuri uribuka yuko wari kuriyumvira kutaza muri runo rugo ariko ndashima Imana ko byagenze neza. Hanyuma rero mbega yunzanira twa tuntu twa ntako kakandi nyene urakibuka. Ubu mba nicara mu bandi bavyeyi koko ngo nanje ndi nabako ariko raba ingene musa neza mumiriwe neza. Ha oya nukuri numpe mbone nanje ndyoherwe. Mukobwa wacu nukuri wewe waduteye iteka badutetuye cyane. ibohero niribi manatabara ibohero niribi manatabara ohora bari mwibohero n'ahataco dukenye ijana n'ijya nka murindi mwana kandi akavuye ku mwana kanezereza umuvyeyi. Abavyeyi barayamaze ngo akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye, kandi burya imyenga y'inzu imenywa na nyeneyo. Hari byinshi vyo kuganira ariko kumbura umwanya nturashika. Mama ni sawa none hariya anye namwe. Yego n'amahoro n'ukuri. Twari twakumbuye nyene nawe ntuboneka ariko wari ukwiye kuturaturungikira umwana nawe akaturamutsa. Mama byari ibyo akazi kenshi ubona ntihatari. Shit. Oya nawe nta no kuzimana abavyeyi kwe. Ciao. Shit. Erega niho bagishika. Oya bashitse kuva kare mama nankana. Oya niho tugishika. Ariko reka ndabazima. Bari tugihababutse no kumurabutsa. Genda barabi. Mama ni kufata twatu. Papa ndamwize hatoyi. Rero ni sawa rero bavyeyi. Turashima Imana imeze neza. Bakamubabare kuri natevye bivaye n'akazi narindimwe. Yego nanje nagomba nisabire. Yego. Uzura dukumbuza umwana turamukumbura. Nibyo kabisa. Nibyo azazaraza. Gusa twa dufise akazi kenshi muri iki gihe akabona ko menga ntiwasigara wenyene. Aca
baca barakora utundi dukorwa. oya ni byiza kuzara uri abantu ukuntu kwibagire kubera kenewe ariko rero ndashima intambwe cyane ugezeko kuri uyu mukozi wagira ibintu hari imeze isimike nukuri biraneza cyane kubona afite umukozi nkawe Murakoze kandi agushikiye cyane papa, murakoze cyane nubwo ntaraheza kubaka yose mugabo basaba byahetse kabisa. Yego kandi murakoze cyane. Sawa reka kandayo gatoyi aje gato. urabona ingene umara mwanje nabazimanurwa uburenganzira ndabufise kuzi wanyihanije ko atani igihumbi ishobora gukora amafaranga yawe nase ntumene umutwe mama wanje. Umviriza cyangwa abagore batakubwira narakwihanije nundi musi muzo nasubira n'ikingurunguru nsanze wanagikozeko ikingurunguru temera nongeye nzokuzira ibyo bitunu ko Joshua Sante boss. nyaruka hano bazanye uko buja ivyo uja kuzimana bajyana hariya mubwire nyaruka. Tabara ibohero niribi mana tabara ohora bari mwibohero tabara bari mwibohero ohora bari mwibohero Karibu kabatembe neza abavyeyi. Yego kararyoshe. Mwana wanje mufise umukozi ameze neza ateza ko azi akazi cyane. Urumva nyene arishika ukuntu umva urabona nyene akuzaniye ico kunywa n'ico kurya vraiment ibi apeti biba byinshi. Urahiriwe hewe cyo gituma wamikaye. Urahiriwe n'ukuri Mama nuko narishu uyu mukozi wanje ni umwana mwiza mwizigirwa arakerebutse. Nukuri warahiriwe Debo, hari irindi joro wipfuza atari uririmo vraiment. Utusengeresha nanje nze ndonka umugabo w'umunyamafaranga. Uzi ukuntu ndabigwaye? Kentino n'uyundi munsi ntuzokongere gukora ikosa ryo kwifuza ubuzima bwa mugenzi wawe. Hari benshi cyane bari mu V8 bafise inzu zirenzizi babayeho neza ariko atamaro na make bafise. Iyo bavyari bishoboka mere kujana hakwereka ahantu hapanze amafaranga ariko muri ayo mafaranga nta n'igihumbi ndekure gutoramo. Ntiwumva none ivyo nivyo nashaka ucumpa n'agafungo kabi. Nari mvuze ngo muri ayo mafaranga yose ndakubwiye nta n'igihumbi ndekure gutoramo. Ubona nakuzimanya ntudusubire kwifuza ubuzima bwa mugenzi wawe. Iryo kosa ntudusubire kurikora ndagusavye.
buzima arabumwasi yafashe babinyakano mu buzima ibohero ni Manatabara, ohora, aho vyakabere ni kera ngomba kumenya ibintu biri muri kino cumba kuriko ata burenganzira bwo kucinjiramo kuriko imisisi cyama c'ubugaye kuriko urufunguruzo rwaho utigera rushira hasi ubuzima bwiza ndakubwira sinzi ko amatwi yo kumva si rya mbere kandi si n'irya kabiri ndakwiyamya kuri kirya cumba kirimo ibikoresho byanje byo kubaka rero nta birebire nkeneye ko uzosubira kumbaza ku bijyanye kirya cumba wanyumvise Joshua ni sawa? Yego n'amahoro. Meze neza? Ndashima Imana kabisa. Ndahibona ni handi umwigisha nyine akunda kubaza ivyazi. Benda kubaza. Sho buja ko naca genda yagarutse. Oya, naragaruka. Oh, wahishije none? Nabona ako ngirashire ku meza. Jewe sinevye. Icyo ndabukundira kerebutse cyane none ko mugisha. Murakoze cyane. Kazi kagukora neza. Murakoze. Hari ikintu niyumviye kubaza ariko ndavyibagira. Ukunda gusenga iyo utari mu kazi uri kurasenga umwanya munini cyane umaze kukumva inshuro nyinshi hagira umukizwa. Ego cyane mabuja cyenda kijijwe. Mabuja ahubwo mbabarire nanje harakanukira ndakubaze. Nta kibazo mbaza. None kijya cumba ko cama cugaye kandi agera igihe nanje nkipfuza kuhakora isuku ndatunganye neza ntiyo mu rufunguruzo ejo kugira ngo naho nze nugurure ndakora isuku. Tesha ute wa muhungu we ndagufunze ndarufise kijya cumba cemera kwinjira ngo shobuja wenyene ntuzure ngo wegere unacegere vyonyene sino no gupfa wopfa yo kumara. None iki cumba na mabuja atemerewe kwinjiramo ni cumba nyabaki? Uru rugo rurafise ikibazo gikomeye. Ahantu ndyama nkumva inama ukamengo ni gugu ry'abantu. Mana urankomereza muri runo rugo. Arazi ibyo dukenye tutaravuga, arazi imitwaro yose tugendana ikimubereye myinshi. Joshua urakunda kuririmba kwera ahantu hose uri ubwo umuririmba. Wow. Hari ahantu ugiye uze kuraba neza ibintu byo mu rugo bitunganye niwo urabona uri gaha kandi ashobora guteba gato. Mabuja mukuri ibintu byose ndabitunganya nkuko nama. Nakwizeye ahubwo tuzanyene wugari
none mabuja none ko mutajanye na boss ugende n'amaguru je mbona umenga no guhamagarira taxi kuko umubiri wo kubona uba hano hameze gutya hari bakabona uri kugenda n'amaguru nukuri ubu uri kumaramaza boss Joshua ibi narabimenyereye n'ibisanzwe ahubwo ingo uco kugara kuri portail ndi umukenyezi akenyereye ku ibanga rikomeye ry'urugo ariko kandi ndi umukenyezi akenyeje inkomezi kugira ngo nkenyuruze ibimpanze gucika intege nabigize umugayo gukora cyane n'iryo hangiro ryanje kuko ndi umukenyezi nkingi y'iterambere rirama ntegerezwa kwikura mu ibohero ry'ubukene nikure mu ibohero ryo kwama nteze amaboko abanyima canke bakabimpana umugayo ndi umukenyezi akenyeje kwizera ko naho intambwe zohagarara imbere yanje ngo zimbuze guharanira iterambere nzozishwanyaguza hama ndengane kuko ndi umukenyezi akenyeje insinzi uwo ni umwanya mwiza ndonse ko kugira ngo ntabwo igikorwa Imana ndungitse gukora muri runo rugo nanjye ngira nsenge nisanzuye maze ya Mana itabara idatabaje ndazi yuko iza gukora ibikomeye n'ibitangaje. Nyakubahwa data twese byagera mu ijuru, nyakubahwa rukundo rutagira akagero, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana ugira neza, ndaje imbere yawe ndashaka ngo ya maraso ya Kristo Yesu abari yantwikiye ukusenga kurafasha. Mbese muri urwo ruzi gukora yiki Sheri ingahanga hane tutubyoheka oyaje shaka kuza hiyo mbe nkubaze nk'imvura rwo rukuzura waze ko rutodutwara be ingo please ntago rutujana ndakujabutsa oyaje shaka kuza numva ubwoba shaka kuza hiyo be ukuranye ibyo ko ndavuga jewe buze ingo ha mu ruzi ni Sheri mbaba no kwishaka kuza hiyo no kuri yasubiye nagomba ngenda kwishira hariye mu ruzi uranga wenje nje kwishirangana hejuru jewe wanyumva jewe ziragese yomba mama birashoboka Joshua sa go home dad
ibiharage vyahiye hama ubu naho nariko nkora isosi. Urakerebutse cyane. Burya rero Joshua hari ikintu ugomba kwibariza ukunda ibintu byo gusenga. Narangize idoto mu ijoro kandi byanteye ubwoba cyane. Nabonye umuntu afata nk'umwizigirwa aza kuniga. Gerageza kumuyambura biraba. Naraje mpamagara umwe wese nkora numva ukunda kuvuga. Zambona arandekuye. Zanteye ubwoba cyane kandi zananiye gusigura naho uzi ibyo ari byo. Mabuja, indoto canke inzozi ni inzira imwe Imana ikunda gucamwo mu guhishura amabanga. Ariko ikibabaje nuko abantu benshi bazikengera bakazifata minenegwe. Izo ndoto nkuko wazirose birashobora gushika uwo muntu nyene warose akakwica canke ukicwa n'ubundi. Joshua ukomeye ubwoba. Wese uko gutera ubwoba Mabuja, ahubwo nta kuntu wonyemerera tukarondera umukozi w'Imana kugira ngo adufashe gusenga. Ndakurondera umukozi w'Imana gusengera ataramuzi iyo mpwemu y'urupfu mu izina rya Yesu. Ameze bamugisha ariko mu bitugenga nuko tubanza kubaha Imana, tubanza gusenga tugashima Imana badushikanye hano. Ariko Joshua wafashe ugatereka akaririmba. Izina rya Yesu rirambaye, 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 rirabohora, rirambaye, 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 rirambaye. Urashobora kuvukama tukagusengera. Banyakubahwa, ndabashimira cyane kuko kungena ubuzima bwanjye bwagiye burahinduka neza. Haruzi ko mwanyemereye ko nzoza gutanga ikimazi cy'umugore wanje, mukanyemera ko mpave witi zibiri naho nyene ndemeye kumubaha. Ko namwe murabe ingene mubigenza rero. Urahumba mugi wawe zarahindutse. Mwakiriye agahungu k'agakozi tudasangiye ubwami kagakizwa agasenga kandi n'umugore wawe karamaze kumwiza mu bintu byo gukizwa byo gusenga. Turakubwira rero utamukuye mu ijyanzu yawe ayo utarabona n'indwi gikoni zakubirushirije. Narengutse databuja. Icyari Bejosh hajya wengo uraseka. Nivyo databuja, je ndakunda gusenga. Umviriza bakaboye ndakubwira. Aha si mu rusengero. Uhirahiriye ukadusubira kuvuga iryo zina wama bavuga ngaha anye. Ndakwiyanije ibintu byo gusenga ibagira.
aha hakuwa mbere nta kuwa Mungu. Wanyumvise? Ibagira ibintu byo gusenga. Vama sari wakivago ndo. Urabona? Baraje birabagora hari igihe bafise akazi kenshi n'abakiriya benshi. None agasitro ushaka kanya Nacyo n'agasitro nanje reba ukuntu usa je numva ndyohera kabisa n'umunsi gutwenga cyane n'ibiki mviza rero inshuti zanje ndabashimira cyane ingene igihe cyose mama muri kumwe nanje mumba hafi igihe cyose ndabahamagaye ni ukuri muranyitaba n'umutima mwiza Imana ibahe umugisha. Amen. Nzi bamasha Merci. Merci. Asante. Nego ku buzima bwacu. Nigumanire mwami mwiza cyane, ijwi ryawe rizana amahoro, twama iminsi yose Yesu nakugomba, mukiza n'amahirwe, nitwagumana twama n'iminsi yose. Yesu nakugomba, mukiza n'amahirwe, Kwine yavuze ngo ndaryohewe kuko mfise akamwemwe kenshi. Mumenyere ndabahamagara ndira mfise agahinda kenshi, ariko uyu munsi nabahamagaye kugira ndirimbe. Uzi ico kibazo nanje ko ntase kukimubaza. Jiko nasa neza cyane n'ukuri kandi uraryohewe se. Itangaza tugire ku muriro habaye. Ndakunda ijambo ry'Imana cyane. Itanguro ry'ubwenge
ni ukubaho uhoraho. Ndashima Imana cyane kubona yarampaye ubwenge ikanyugurura amaso nkabasha kubona. Uribuka yuko nari nakubwiye ko mfise akarima muhira bampaye? Maze iminsi ndakarima basha iterambere ndiko ndabona sinzi ingene nababwira. Narafashe muri uwo murima ndaca imiserege ndatera ibiti amagreveria ndafata ndatera ibindi biti. Murazi ko hari ibiti usanga bibana n'ibindi biterwa kandi ivyo vyose ni protection de l'environnement. Ikintu naciye nkora naciye fata nshimikobiko kubera haramanuka cane naciye ndahatera trisacum kugira ngo ndaharinde inkukura. Murazi ko bimeze ubu harimbuka kandi aho hose naciye nkura umugambi wo korora. Amafaranga nakuye hehe? Nakuye muri aho nyene. Woroye ibiki none? Natangure ku nkwavu zibiri. Uba ahantu ngeze. Abo? Queen. Wumvise ko Deborah asigaye ari umu entrepreneur akomeye cyane kabisa. Iminsi izaduha akazi. Hamagaje ubushobozi bwawe kugira ngo bubane nanjye umekunesha mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kuri Imana yumva, ndagushimiye kuri Imana ikora, ndagushimiye kuri Imana itabara. Izina ryawe rirahambaye, izina ryawe rirakiza kandi rirabohora. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndabisabye. Amen. Ega bya bintu byo gusenga naravyibihanije kandi cyane. Ubu ntaronka gisenga kandi ahari. Ariko mumbabarire tubandanye ibyacu. Yamasezerano twasezerana. Nazave witi zirimo. Turabe tushire mu ngiro. Maraguhenze n'ubu baracyasenga kandi cyane ikimenyamenya baratubangamiye. Ahubwo icyo gukora kandi cyihutirwa no gutanga ikimazi cy'amaraso kujya mukozi wawe. Banyakubaho nene gutanga umwana wanje w'imfura umukobwa nakunda cyane nk'ikimazi. Nemerera kuzobaha umugore wanje nk'ikimazi nakunda cyane. Umuboye umukozi musabye gito ujya ahubwo ni muzeri rwa rupapuro na yakaramu ndabandikiye ko akazina kiwe hama ntiri ko nacyagikumu cy'amaraso ahubwo nakagakombe mukazane muce mutera mwica mungurire ubucafu mu rupambo. Wibaza ko byoroshye twarabigerageje biranga twagerageje kumwica biratunanira kuko tudasangiye ubwami. Urya Fadika niyo tumurondeye bitumubona ahubwo ikiri tubaho kugira bishoboke. Bose nugurira imodoka. Oya uwo mugenzi tuzananye ndayimutije nagiye mu bujawe ni hari. Oya si hari. Genda kuri yo taburiya hariho umutaximeni aje mujane ahantu naguze ibintu murabe ko abipakira neza byose kandi abizana byose bikwiye. Nyaruka ukuri yo taburiya. Nta kibazo. Nyaruka.
akarengane sahotewe n'ubuzima arabumwasi abafashe babinyagano. Meze neza. Namahoro. Ni uje gutora ibintu bya boss. Yego. Okay. Very good. None mwabagabo kumengo nta hantu namwe tuzinanye ubwo ntimwanyihenze ko ntimwafashe utari je ko atakintu na kimwe nabakoreye kibi Bakiboye. Subira kandi utera induru nkazimutera hariya mu rupango. Uri kurasenga Imana yawe. Nimba uri kurambaza abayari. Turahuri. Ibyaho uno munsi birarangiye. Nimumbabarire. Tukubabarire. Mwikishi. Tukubabarire. Tukubabarire. Mbiriza. Ndaguhaye iminota 2. Apana iminota 2. Ndaguhaye amasegonda 10. Usenga iyo Mana yawe. Uyibwire kugira uyitabe. Nyabusa! Se. Kamana. Tuze tujana muri mission. Arjewe ni cy'abantu. Ngo kwizera. Arjewe murakazi kacu nakuzaniye. No musiri. Muri uno munota. No musini we umwica. Hawe wanyuma. Munyereye kujya yagusa. Ko ndagukunda. Mana ndagukunda. Ndagushimiye ko watanze Kristo. Bro. Okay, ukamutanga sibasi mu icyo. Ndagutse ngo pati ngoho. Narutse. Fata neza. Kuva mu mubiri. Ani nyine kujya yagusa. Jewe wanje. Ntabyo gufyirata. Aho nari nigeze kugukunda nku. Ndagushimiye. Gerageza umukino musi. Urokwizigirwa kandi uzohora urokwizigirwa. Tora. Inkomezi zawe zirakora, inkomezi zawe ziratabara. Nike. Nzokwama ndakwizigira. Ndisha umuntu. Kuri data akagiza ubigoye kandi Sataniyaneye akasuku buryo bwose ibireka abo kenshi ugusenga urafasha.
icyubahiro ko mbereye maso. Usikurinda wa mwana we, mbonye neza yawe. Wabereye byose, wabaye igihome gikingira ubugingo bwanje. Sisi washimye Imana kwiki, urakoze kunyongera iminsi yo kubaho. Mwana we, Mwaramutse mutwara amahoro. Ni kwari naratakaje umwana, nari namuzaniye amakuru atari meza. Umwana yoba yari yambaye agapataro kera n'agapira kanditse kuvwara n'utuyeboyebo dusa rwatsi butoto. Mwamudutoreye? Nararonse amakuru ko uwo mwana yaguye muri Rusizi. nararonse amakuru ko uwo mwana yaguye muri Rusizi. Baramutoye haheze iminsi 3, bararondeje barabura bene uwo mwana, barahitamwo barahamba. Aho numvitiye inkuru ko mwoba mwaratakaje umwana, nico gituma nacinga kubabaza ko ari umwana mwatakaje. Uwo mwana rero ntakiriho, mwihangane mwigumye, niko bigenda kandi mureme kuko nta kundi. Bashoboye kumubwira ayo makuru, mba kwatira amakuru meza, mugaba uze kumubwira aze kwigumya. Sawa turike bantu rero, akwiki no uko mwihangane, yabaje ngo mwihangane, neza mu mwumbarire. Imbaraga z'umwiza katika jina la Yesu Kristo ndagukura mu ibohero n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imbaraga z'Imana zikore ku buzima bwawe. Iki ni ikintu wabwiye yuko nzokora umuntu mu ibohero muri runo rugo, nanjye ndasenga subiza ubuzima katika jina la Yesu. Imbaraga z'umwiza zafashe umwana yavuze ngo reka, imbaraga z'umwijima zafashe umwana n'izina rya Yesu kubaho sindwa reka ubugingo bwiwe reka ubuzima bwiwe.
Yesu natatemi nakufuze imana sumuza kazarusi n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti katika jina la Yesu rebose kiterebo sande uri Imana ikomeye uri Imana igira neza uri Imana itawusa nawe Ani sa aho mwana ntubona ko utaretswe tambuka uzina urafashe udukorwa nukwirinda gushimira cyane kibondo mama ndagufashe guhonda imisi wabishobora oya ntibigoye sawa icara hariya Aducure umukunzi mwiza aducure kuri Imana itamuzima aducure kuri Imana ihora aducure kuri Imana itabara aducure kuri Imana itawuhwanye nawe mu izina rya Yesu ikiganza cawe ukuboko kwawe kw'inkomezi kuracyakora kuracyakiza mu izina rya Yesu hari inkomezi mu maraso ya Yesu Kristo ndasiba imbaraga zose ubutware bw'umwiza aka kanya urafatwa mbere mu izina rya Yesu ndugaje amarembo y'ikuzimu intervention z'ikuzimu ndugaje mu izina rya Yesu ndasenya ndabobora ndasatura ndakubita utware bw'umwiza mu izina rya Yesu imbaraga Imbaragasima intervention y'ijuru ugutabara kw'Imana mu izina rya Yesu imbaragasima kurwanya umurongo zose ndasanzaza mu izina rya Yesu ndavuga ngo ndabibonye uratsinzwe imbaragasima intervention y'ijuru ugutabara kw'Imana ibikorwa by'umwiza birahindutse ubusa mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ndumva intambara mu buryo bw'imwe ariko Yesu yaturesheje kandi turabatsinze no kurushaho kubwa Yesu Kristo yadutsindiye mu izina rya Yesu shitani natsindwa mu izina rya Yesu ibohero niri banatabara ohora barimi mu izina rya Yesu haleluya haleluya
ubushobozi imbaraga z'Imana imbaraga ziboneka mu maraso ya Kristo Yesu n'isi ubushobozi buhora ibohero tabara bari mwibohero ubushobozi bukiza n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Oh, thank you, Lord Jesus. Oh. Ibohero niribi mana tabara ohora bari mwibohero tabara. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. Niribi mana tabara ohora bari mwibohero tabara bari mwibohero ohora bari mwibohero tabara bari mwibohero. We glorify the holy mighty name. Hallelujah. Urakoze kubera, urakoze kugororotse, urakoze gukora imirimo, urakoze gukora ibitangaza, urakoze kutugirira neza. Icyubahiro n'amashimwe n'ibyago by'izina rya Yesu. Amahoro cyane. Amahoro. Umeze neza? Yego ni sawa. Hemwe, bijya bintu mbonye nibiki. Byatanguye ryari? Erega je ndumiwe. Tabaye iki? Uyu mbose wo ngaha yasaze ryari? Bose ngana akora n'umufisa avuye ngamukana. Nangora n'umwe afise kandi duhuye hari haruguru ariko azunguruka. Abantu bose yikoreye amashashi. Genda mengo yatari mu mutwe erega yasaze. Yasaze n'ukuri. Hey, aha haruguru kuri ijya nzu hajya haruguru agiye amanuka azunguruka ikintu cyose atoye abantu abatera amabuye ibyo atoye byose arajya yikoreye imifuko n'ibiti n'amashashe byose. Oya ntacyo twamenye none umuntu yomubona abatavyo mwamenye rero mubanguka mukaraba ico mushobora kumufasha nimba ari kwa muganga mu musimbana duce nkane masengesho mujanamwo tumuronka nka hehe jewe ngo ndakwereka ndamubonye ndindira gato ndaje. Ukusenga kuramfashi ibihe byose kunshigana kuri data akangiza mu bigoye kandi niyaneye akasuku buryo bwose ibiheta abo kenshi ukusenga kurafasha. Ukusenga kuramfashi ibihe byose kunshigana kuri data akangiza mu bigoye kandi niyaneye akasuku buryo bwose. Uko niko vyagenze. Madame, ndasabye umbabarire kandi umbabarire cyane
nasesirejwe n'ubukene ngira abagenzi babi. Ari ni wewe nukusika umeze nimwe muzoshika mu muji ryari ntunaniso ahubwo gira n'ingoga ntihagire ababizatunga abagenzi bashobora guca ngaha kubera kano kabari turakunda guhoberamo ko babonye two turaganira bo kwibaza ko uri n'umukozi wanje uri n'umusi w'umukozi wanje ntaso bine byagenze gute niwivuge nimba Egide imisi amazi ngahi Bujumbura rujya rumodoka ndakubonyemo iyo utavuze isoni no kuri kwimana nkaba nawe kumenya ko ari wewe Ege uri kuvuga ijya fisitsi zitatu nari mvuye kuri Paul Colombe kuri hiyenda za izi are nyegera reka kuko umusinziriye kanura ciki muriwe ubu bwaruguru buzanire Bujumbura nta soni nyegera ndakwereka imitwe umuzi ibintu byo Ege umwashanwa inywa shaka ngene je nkoresha umwanya ubu nta bintu byo jewe ikintu cyo nkura muri buno bukene ndimo simoro kono gishiye Ege nyereka nagiye mu banyamareba nimera gukorana n'inguvu z'umwijima kugira ngo ndonke buno butunzi. Karibu ngo murakoze abanyakubaho amana wa mugenzi mwana namuzanye nukuri ibyo mwambwiye nibyo ubu ikibazo c'ubukene ndabaza na wa mugenzi wanje nzomuzana ariko nukuri ndagomba ndasaba ikintu kimwe munyemerere njyame kumatera muzomubotse nukuri kuri mwana maze nabyo baze roveni cyane 030 ariko imbavu nukuri sinegura imizi yose agera kuryama nkumva amagari mufashe nukuri ubutunzi ndabyemera mwarabomaye kandi mwarakoze ariko mufashe ico kintu kimwe gusa munyemerere njyame kukamata ntibishoboka bana bijyama hasi igihe cyo kujya mu kumutera n'icyagera tuzabikumenyesha duhindura amasezerano karengane sahotewe ubuzima ikibazo cyo kwinjira mu muryango yaracumvise kandi nta kibazo kihari yafashe babinyakano mu buzima witwa gute Ale uriteguriye gukurikiza amategeko n'amabwiriza yose tuzoguha Banyakubaho n'ubukene aho bungejeje ukemera kunkora muri buno buzima bubi ndimo icyo musaba cyose ndacyemera ndakwinginze umbabarire ku byabaye byose nije nabituma natatse umwana wanje w'imfura Aniera kugira ngo ndonke buno butunzi mfise. Urakoze ko muvyo tukubwiye byose n'abavyeyi bavyemeye. Igikurikira rero utegerezwa gutanga ujya mwana wawe wifura kugira ngo abikimatse. Aniera wanje w'imbabazi acafa oya acafa mu kantu kanya ariko maze kumutanga niko tuzomenya icyo tuzamukoresha.
wavyemeye rero utegerezwa kunywa kw'aya maraso wandika n'izina ry'umwana ngaho usinye n'amasezerano ku rupapuro wandikishe n'ikaramu itukura karengane zahotewe n'ubuzima abinyakano mu buzima ibohero ni si ukwandika gusa manatabara koze uruko umugore ngaha mu maraso utereka igikumu kuvyemeje manatabara bohora bari bohero tabara bari bohero sivyo gusa tegereza kunywa no kw'aya maraso ntugora abavyeyi ngo uyamene icitondeko ca nyuma subiza ayo maraso icitondeko ca nyuma irya nzu ya mbere tugiye kuguha hari icumba kimwe kigiye kuba kiri muri yo ni wewe wenyene uza uri ukwiye kucinjiramo hajya mu nzu wawe nta wundi azocinjiramo wavyumvise naringenzi gutanga wewe kugira ngo ndonke ubutunzi bukwiye ndarabayo mbonye kuko kurondera amaronko ntaruhiye ariko warubahutse urubahuka gutanga imfura yawe kubera amaronko warubahutse gutanga umugore wawe kubera amaronko Joshua ndasabye imbabarire cyane na wewe bagiye abahungu babiri baje gufata kugira ngo bakwice nije nabatumye please mumbabarire agati gatereswe n'Imana ntigahinurwa n'umuyaga kandi bugiye akabumbye ni ikamena nta kintangaje kuko naje muri runo rugo niteze guhurirayo n'intambara z'ubwoko bwose ariko Imana ishimwe ko yampaye gushika kuco nari naripfuje gushikako kuko Allô? Oui. Ego. Modoka yanje barayigonze madame. Kandi nkani baburi zovamo.
mutware wacu narakubwiye ko amarongo menshi aziba amatwi nimba amatungo yose ufise yavuye hariya umenye neza ko n'ibindi byose dufise bazobitwara ahubwo twitegure kwimuka vuba. Ariko humura nubwo wambujije gukora byarase ko ndabyihanganira naragerageje ndakura amaboko mu mpuzu ndakora. Senge erega zeze yo ahubwo ndabona zimwe zigeze gusoroma Debora musengeza na wanje burya narakwihweje sanga ntwireza agafiki erega mwenga nturi umwana wo mu gisagara ntahantu ndimbi ibunyeto bwari bahari gane bwari bumeze uyimviriye gute kuza kwakorera umugambi w'iterambere nkiri ukatera inanasi nkizi turi mu kwirira amafaranga mbona harimo nizeze harimo nizizokurikiye tuzoguma twirira ntituzoruhuka. Reka Senge burya hari igihe Imana iducisha mu bintu bikomeye kugira ngo idukomeze. Papa Kim hano hantu nawe nyine ntibaza ko nashaka kuhabyaza umusaruro ngana nk'uko kose. Senge burya nasanze gushora inanasi imwe bitunguka cyane. Ubu tuvugana namaze kuronka isoko rihingura ibinyobwa vy'ivyamwa. Nasanze uburimyi n'ubworozi bwungukada na cyane iyo wituye ababijejwe bakakwereka ingene ushaka kurima kijambere. Tugende Senge mu misi z'abanyitege. Senge mpava mbura imodoka mfasha dukwakwanye ndabikonora nk'aduke imanukana. Eko hinga tugira ugende ibitaro birazimbye burya imodoka woyiburanye. Ariko rero Senge ntupfe kumbona uko burya umutima wanje uranezerewe. Uyu mwaka ibiharage narose nukuri na jo bwanje ndabiraba nkumva umutima wanje uri kuranezerwa cyane. Ndabibona nukuri narose umwimbu uteye ubwoba. Erega mwana erega ntiworeka kwimbura gusiga uteze umamvu w'ikirundi kera haje batimbura ko batera jujuta bagapfa ko bateye ubu ntiworeka kwimbura uzimbura na byinshi uzukometse. Senge urazi ibintu uvuze ko ari ukuri. Iyo umuntu yarinze isi nkukura akarima kijambere agakoresha umwavu w'ikirundi bituma isi igumana akanovera umwimbu ukiyongera. Hama rero urana biriya biharage bisigaye mu murima kari byinshi n'ibi byose bitaruma ndabasavye muzobinkubitire je nzogaruka kubitora ko vyuma.
madame nimba kuko ibyo mbwiye ari byo Imana ikumpezagirira Ale niwicare n'abantu ndabona yuko umuntu wese yarakenyereye kukuri ukuri yari yaranyegeje ukuri yari yaragize ibanga rero nanje reka ndababwira uwo ndiwe je Joshua mubona sindi umukene ku buryo noza gukora akazi k'ububoyi hani wanyu ahubwo nakoze amayeri yose kugira ngo bikunde nshobore kwinjira muri runo rugo bivanye nuko nari nahawe mission yo kubasengera naje muri runo rugo Imana yambwiye yuko uru rugo ari nk'ibohero ndashimye Imana yo yabikoze anera akava mu ibohero yaramaze imisi abohewemo ibohero ry'inkomezi z'umwiza ibohero ry'abadayimoni ibohero rya Satani ndashimye Imana yuko nawe yagutabaye ikagukiza rino bohero ry'abadayimoni nawe ubwawe Imana ikabigutabaye ikarokora n'ubugingo bwanyu mu bisanzwe uko niko vyagenze Imana mbabarire ko namwiyumviriye nabi Joshua umuhanuye neza ni by'ukuri warahezagirwa amajambo y'ubwenge kandi ngo nimbwire gito canje mwicundi cumvireho hari n'ikindi nibagiye hari icyo nashaka kubabwira burya je narayengize inzozi ariko izo nzozi nkizirota nayifashe nk'ibisanzwe ariko igihe twako turasenga numvise ijwi rimbwira Joshua nabonye Imana igutuma ahantu mu gikorwa ngo uje gutabara umuryango uri mu bibazo numva ijwi rimbwira ngo uje mu ibohero gutabara nanje ni Imana aje mu mpimba ijwi rirambwira nzomuha inkomezi ubudahangagwa ndetse n'igitinyiro ni jewe duhoraho nzovyikorera kuko kubw'umuntu ntivyoroshe kandi ntivyoshoboka baje subiye gutinya Imana no kuyubaha ukundi nzi n'amakuru wa muhanuzi Mariya ivyo bintu yari yandungikiye audio naho noyibumvisha muri telefone ambwira ico kintu amarero Joshua iki ntabwo wajije hajya nyene wakoje weje uzogenda uzohara gute Deni ndabizi ko bisaba kwikura mu bwenge ariko nivyaba ari ivy'Imana bizocamwo nivyanka naho ikosa ntizoba ari igiwanje mbwira uzohagenda gute nzoja gusaba akazi nzoja gusaba kuba umuzamu canke umuboyi yo Joshua aha nyene neza wiravye ingene uri bogare ingene usa neza uvyibushe umusirimu muzima aha umuntu wewe azokubaho kuguha akazi ninde Deni
ninde yakubwiye yuko ibintu biri mu Imana byoreka gukunda? Ijambo rivuye mu kanwa k'Uhoraho igihe cyose rigira ububasha. Ikintu ntegerezwa gukora ni ugutera intambuko iyi imwe, izindi 99 Imana nizo zitera kugira ngo ishobotse. Uhoraho niwe azotuma bikunda. Hanyuma ndakubwira ikintu kimwe. Ngira ncange ikintu bita ikarata. Ngira ndagukinire ikintu bita filme. Ndiremesha kabisa. Deni, ndindira ngaho nyene gatoyi ndaje. Sawa. Boss. Reka kuntunga ngamushinga nta. Nibiki. Ahamubya. Ugisigaye tunuka. Sigaye tuza amavoka none nonshore. Nabugura natubirisha kugira ngo ndabe ko nore muruka. Kura natubiri ndabe ko nore muruka. Mukama wanje. Ninda guhenze. Jewe arije curuza amavoka. None nibi. Wewe ubona ko je ahubwo nkwiye kwa boss wawe. Ndashimye Imana kuko itabesha. Ikaba yaranshoboje. Kandi misiyo yampaye muri runo rugo nayo ikabigenze neza. Hanyuma abantu benshi bararonderera amatungo mu nzira zitarizo, ariko bakabiburiramwe amahoro. Kuba mu nzu nk'iyi ukagira imiduga n'ibindi ariko ukabiburamwe amahoro bimaze iki? Erega amahoro nyakuri atangwa na Kristo, ni nawe soko ry'umunezero. Ico nobasaba ni uko ubuzima bwanyu mwoba umwegurira igihe cose, hanyuma ni ukuri ntaco muzomuburana. Nimunyemerere duhaguruke dusenge. Ukusenga kuramfashe ibihe byose.